bakristo mwese mwaje muva mu mihingo itari mike y'iki gihugu cacu mugashika ngaha muzanywe n'uru rubanza kandi mwari musanganywe n'ibindi byinshi. Namwebwe nyene ndabakengurukiye, ngakengurukira rero namwebwe basangwa na cane cane mwebwe gwaruka. Nukuri jewe aho numviye yuko musanzwe muri ngaha muri forum, nagize nti bwa bundi Imana irazi gutegekanya ibyiza ikamenya nabo ibihu bwa mbere. Raba mwebwe gwaruka yagombye ko ari mwebwe iherako kugira ngo ibamenyeshe bimenyeshe iciye ku ijambo ry'Imana. Ni mwebwe mwakiriye nka bose iyi ngabire y'ijambo ry'Imana, kuko nanone Imana isanzwe ibizigiye ikabona kandi yuko n'akazoza k'Ekleziya yacu gahagaze kuri mwebwe mufashijwe na Mutima Mweranda. None na mwebwe ni mukengurukwe. Muravyumvise rero umukama Yezu ati amajambo nababwiye n'umutima akaba n'ubuzima. Niko tubisomye muri Yohani ikigabane ca 6 akarongo ka 63. Bakristo bakunzi b'Imana, kwigenekerezo rya mbere ruheshi muri uyu mwaka nyene turimwo, twebwe abungere banyu twarabashikirije ijambo ribamenyesha ko twaronse igitabo ca Bibiliya Nyeranda y'Abakatolika mu Kirundi cacu. Iyo nkuru nziza yarasamiranye mu masengero yose y'i Burundi, mbere iranaca mu nsamirizi no mu binyamakuru bitari bike. Tukaba tuboneye akaryo kugukengurukira n'ivyo binyamakuru byose n'insamirizi zama zitwararitse yuko nk'uko zishikiriza n'ibindi n'ijambo ry'Imana ryo kwamariza riramenyekana riciye muri ubwo buryo bwo gutumatumanako amakuru. Iryo jambo twarishikirije kuri iryo sango kuko wari umunsi wa mbere w'ukwezi kwa ruheshi, kwa kwezi mwese abakristo musanzwe muzi yuko kwagenewe ubutumwa bwa Bibiliya Nyeranda. Ariko rero ibisabwa n'amategeko y'igihugu kugira ngo ivyo bitabo tuvyakire ntivyari bwaje mu buryo vyose. Uyu munsi rero, uyu munsi nakanyamuneza ntangere kubona wa mushitsi w'iteka twita jambo yigize umuntu, dushoboye kumwibonera n'amaso yacu akaza ari muri ico gitabo ca Bibiliya Nyeranda y'Abakatolika yashizwe mu Kirundi. Nidushimira Imana. Bakristo bakunzi b'Imana, muri iryo jambo twarashimiye cane abagiye baragira kigoro baterera umuryango wacu w'abakristo mu buryo bwinshi, baba abantu canke amashirahamwe baraterera kugira ngo iki gikorwa tukirangure. Twaranakengurukiye abakristo bose muri rusangi, mwebwe mwese uko muri ngaha, kubera inyota y'ijambo ry'Imana mu Kirundi mwagumye muza murerekana, mukaguma muza muradushishitira twebwe abungere banyu, mutiyamaraho mwakabereye, mukaba mutaraduha ijambo ry'Imana ryose ry'umurava mu Kirundi. None mwumva ivyo twebwe twobishima. Muradushishitira mugabo kandi mutuba hafi, muradufasha nk'abana beza nyene. Kubera rero iyo nyota y'ijambo ry'Imana mu Kirundi, twaciye natwe tubangukirwa, umwe wese acagira akigoro ko kunyarutsa igikorwa cyo gutunganya iyi Bibiliya Nyeranda y'Abakatolika mu Kirundi nk'uko mwayiboneye.
twaribukije kandi umuryango w'abakristu wose ko ijambo ry'Imana ari kirumara kandi ko ari ntasubirirwa mu buzima bwacu, kikaba ari nacyo gituma uru rubanza rwo gusanganira icese y'Ibibiliya nyeranda muri iyi nkuka y'imisa turushigikije ijambo ry'Imana nyene twumvise mu bice bitatu twasomewe tubikuye muri ico gitabo nyene turiko turasanganira. Kuva kera narindi bakristo ubwenge bw'umuntu bwamye buronderera Imana mu byo yaremye, bamwe bakayita amazina batazi, abandi bakayitiranya n'ibyo yaremye bakagarukiraho kuko batari buyishikire. Ivyo ni navyo twumvise mu gisomwa ca mbere, aho Imana yo nyene ubwayo itwibwiriye iti nk'uko ijuru riri hejuru kure y'isi, niko n'inzira zanje ziri hejuru kure y'inzira zanyu, kandi niko n'ivyiyumviro vyanje biri hejuru kure y'ivyiyumviro vyanyu. Yamara rero yo nyene ubwayo iciye ku muhanuzi Izaya iraduhumurije ko naho iri kure dushobora kuyimenya tubikesheje ijambo ryayo riza nk'akavura kavomera isi kakayirondora. Muca mwumva akamaro k'ijambo ry'Imana. Abarundi bo hambere haheze barazi yuko niyo umuntu y'abatarimye akavura kakaramuka kaguye ntikijana, karatuma hoho kakameza utunyabutongo, hanyuma umuntu agaheza akabona yuko rirenze kubera utwo tunyabutongo twamejejwe n'ako kavura, naho y'abatararima ngo atere. Uko rero niko n'ijambo ry'Imana rimeze, riramutse rije naho wogerageza ngo uriko uraryiyama uba waryumvise ntiribura aho rigushika, ngumbura ugasasatwa, naho utaca uryemera buno nyene, niyo uryana ukihindukiza utiyamara rya jambo ry'Imana ryari ryavuze uku nuku, nako kakaba kagiyeyo. Iryo jambo ry'Imana rero mu rurimi rwacu nico natwebwe rije kutumarira. Nitubimenye ijambo ry'Imana niryo Imana ikoresha kugira ngo itwihishure, tuyimenye, ituyagire ico ishaka kudushikanako, tuyambaze tuyizi, ntitwigere tuyitiranya n'utundi tugirwamana. Erega uwumvirije ijambo ry'Imana abazi neza atagukekeranya ko ari Imana imuyagiye. Urashobora kuja ngaho ukibaza uti ibi vyiyumviro mfise ngira ngo bivuye kuri mutima mweranda, mugabo nkumbura ari utwiyumviro wewe nyene uri kurihamahamira mu mutima wiwawe canke mu bwenge bwiwawe. Niko mbere benshi bakunda kwibwira ngo Imana yambariye uku nuku ngo kandi nayumvise iriko irambarira. Birashoboka, mugabo kandi birashobora no kudashoboka. Ariko wumvirije ijambo ry'Imana ubuzi neza ko ari kuyagiye atanugukekeranya na gatonya. Nico gituma ari ntasubirirwa, nico gituma mwokunda ijambo ry'Imana kuruta n'ibindi byose, aho kuza muri yugumbira kenshi mwibaza ngo Imana yambariye iki, kumbure bishobora kuba atari navyo, kiretse iyo bitohojwe kandi bagasanga nivyo. Bakunzi b'Imana, nk'uko mwavyiyumviye na Paulo mweranda ahejeje kutuyagira ako kamaro k'ijambo ry'Imana mu buzima bwacu, mu kutwumvisha ko uwutaryishimikije agenda arahushagirika mu buzima, mbere akaruhira kuzimira. Paulo mweranda agize ati ijambo ry'Imana rirafise akamaro mu kwigisha,
mu kujijura, mu kugorora no mu kurera mu butungane, kugira ngo umuntu w'Imana aronke ibikwiye vyotuma ashobora kurangura igikorwa ciza cose. Ariko Pawulo mweranda aciye atumenyesha ko kugira ngo iryo jambo ry'Imana rigira akamaro, habwirizwa kuba abarivoma bakarikura mu gitabo bakarimenyesha ubudahengeshanya. Abwiye umukunzi wiwe Timote, kandongozi y'abandi, ati Timote we, menyesha ijambo ry'Imana, wamize ko byanse bikunze, uhanure, wihanize, uremeshe mu kwigisha utarambirwa. Ayo majambo ya Pawulo mweranda aratwereka ko ugutunga igitabo cya Bibiliya naho ari intambwe ihambaye, ibyo byonyene ntibikwiye mu gihe tutacuguruye ngo dusome ijambo ry'Imana dusangamwo, tumurikiwe n'ababifitiye ububasha mu muryango wacu. Erega Pawulo mweranda hari n'ahandi atubwira ati umuntu wese azokwambaza izina ry'Umukama azorokoka. None bokwambaza bate uwo bataremera? Bokwemera bate uwo batarumva? Bokumva bate atanumwe yamubigishije? Bokwigisha bate batagira uwabatumye? Kandi handitse ngo ese ukuntu arakara uruhore ibirenge by'abamenyesha inkuru nziza. Ariko abumvise inkuru nziza si bose, kuko Izaya avuga ati Mukama, ninde yemeye ibyo yumvise tuvuga? Nuko rero kwemera kuva ukumviriza nako kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Umuryango w'Imana tuboneyeho rero gusubira twebwe abungere banyu, gusubira kubahimiriza ngo mu kwakira iki gitabo cya Bibiliya nyeranda mwigira inama nziza yuko gitunga neza mwese. Nogereranya mbere ngira nti nimugitunge mwese nka kurya mutunze ishapure. Nta mukristo mwiza n'umwe ndabizi abaye hadafise agashapure. Hari n'abagira mbere zibiri zitatu kugira ngo yibagiye kamwe asange yatwaye n'akandi ntabure ikimufasha gusenga. Nimutunge igitabo cy'ijambo ry'Imana mu gitungane icubahiro kandi mwese, hanyuma mwihatire kugisoma neza kandi kenshi. Mbere umukristo nyawe yobwirijwe kugira n'agace na gatoyi yama ararasomye ku munsi ngo kamubere ingaburo y'uwo munsi. Mwongere mukundishe abandi ico gitabo ciza ceranda. Muzirikane ijambo ry'Imana musangamwo, mugamburukire mutima mweranda abayobore mu rugendo rwo kurushirizaho gutegera ico Imana ibayagira mu gihe cose muba mugezemwo. Pawulo mweranda aranavuze ikindi ati hazoza igihe abantu batazoba bacumva inyigisho nzima. Hazoza igihe abantu batazoba bakigomba kumva inyigisho nzima, inyigisho y'ukuri. Ngira ntiyarira busema, kuko no mu gihe ciwe hariho inyigisho zitagira mvura zari ziciye kubiri n'ishaka ry'Imana, zikaronka abazishikiriza kandi bakanavuga ko bagomba kuzishingira intahe atari iz'ukuri. Ico gituma izo mpanuro za Pawulo mweranda natwebwe zituraba muri iki gihe. Tubona abantu basigaye biruka hirya no hino barondera rimwe na rimwe icohorosha imitima yabo gusa. Ikibabaje muri ivyo nuko abatari bake bashima inyigisho zibaryoherereza gusa, naho atakuri kw'indashinguka koba kurimwo. Birakenewe rero no mu gihe tugezemwo ko dushimika tukagaruka kw'isoko,
kukuri nyako kw'Imana dusanga mu ijambo ryayo ritazimiza kandi riduha ubuzima bwuzuye. Mu nkuru nziza twumvise, mu gihe abigishwa bari batanguye kwiyonjorora buhoro buhoro kubera amajambo y'ukuri y'umukama Yezu yarabagumiye, ko wenyene yabegereye arababwira ati, amajambo nababwiye n'umutima akaba n'ubuzima. Erega ijambo naho ryo kubabaza mugabo aribwirizwa kugukiza, ryakire niho uzokira. Amajambo nababwiye n'umutima akaba n'ubuzima, ngako nyene niwe jambo nyaryo w'Imana. Naho tworara turasoma ijambo gute ritatwerekeje kuri Kristu, twoba duhuvye tukabura byose, kuko niwe nzira, niwe kuri, niwe buzima, nk'uko tubisoma muri Yohana ikigabane ca 14:6. None rero bavukanyi, aho ntitwahushe, tumenye nk'uko Yoronimo Mweranda abitwibutsa, kuko utamenya ivyanditswe vyeranda ariko kutamenya Kristo. Ko rero Kristo ari we soko n'ihangiro ry'ijambo ry'Imana. Nimuze twakira iki gitabo tugitunge neza, tugisoma ari we duhanze amaso, kuko ari washobora kutuyobora mu nzira itunganye idushikana kukuri nyako, tumurikiwe na Mutima Mweranda yasigaranye Eklezia yiwe ngo ntikangwe n'umuzimagiza w'ikinyoma. Iyo ntumbero ize ibe ari ikabura muri twebwe twese ishaka ry'ubutumwa bwa Bibiliya bugiye guherekeza iki gitabo dusanganiye icese uyu munsi. Imana yashimye kuza iwacu ari ijambo yigize umuntu, ikaba yashitse iwacu ngo ituyagire mu Kirundi twumva. Nitubandanye tuyakirana urweze, iduhindurire n'Uburundi bwacu bwoye guhindana, maze ibandanye ishimagizwa ubu no mu myaka yose. Amen. Murakoze.